ubu ni gihe cyo kugwaruka rudasubira kwa magwiteze yukumengo abantu bo muri leta mu nzego baraza kubakora ibintu ngo nifashanyo mengo ni ibintu baje kubabwira ngo mba turabiyumvira ko mbwa kenshi ivyumviro bikunda kuza hageze amatora ko abantu bose ariko bariyumvira amajwi ukibaza uti none mbega imbere yuko amatora agera umuntu ariko ziki kugira ngo arekane ko ariko ari twari kugwaruka amuntu muri alimentation cyazanga urumva ngo ikora gate ndayihevye ngo arayizimvye ko igabanye no mugakora ko mengo umuntu yagiye gukora yakoze ibikorwa bisabe maboko yiwe hari abantu bace bitangwa n'abantu bato umuntu muto kubera iki umwitabare muto hagaze kandi yashizemo ingufu mu ako karenganyo rero niho kabuza gushobora guteza imbere ubutunzi kama mugiye umuntu azi ko ingufu yashizemo ziza kuzana ikintu kimufasha mu buzima abantu barakora hamiki naco ningene mutunganya uguhanahana kw'ibidandazwa kuko iyo ubwiye abantu ngo bibeko muri vyose bica byonona ikintu kijanye n'urudandazwa ko amari ikintu ca l'offre la demande mandi majambo fata igice kimwe c'intara bakora ikintu kanaka abandi bakora ikintu kanaka hanyuma bahanahanye hanyuma ingufu zije mu gukora ibintu bike bishobora gushika kure cyane gusumba gukora ibintu byinshi bisanga byasanzaje ingufu ugiye kuraba ingene bisanzwe bitanganijwe abantu benshi basanga mu buzima bwa misi yose ni batoye abantu baza kubaserukira badasubira kubabona baje kubaganiriza ngo babwire uko biriko biragenda babazibazo bakira bashikana imbere mu ngiro zigiye gufatwa rero ari gugenda kuraba ugasanga umengo abantu bamaze gushika mu bibanza by'uburongozi bitwari ku buzima bwabo cane gusumba ubwo ababatoye gusanga rero simbuze ngo ni bose ariko kenshi ukunda gusanga ariko bimeze byo bigasaba yuko ari byiza yuko batora umuntu bazi bashobora gushikira bashobora kugira inimero yiwe bagashobora kumutora mu gihe bamukeneye ikindi gihambaye cyane nuko hariho ibibazo bito bishobora gutorerwa umuti n'abantu mu kibano cabo ugasanga babuze ubegeranya Jemana ndaba nko muri quartier wacu urashobora kubona habaye ibibazo haje imvura nyinshi yabomoye ikiraro ukabura utangura kugira ngo ico kintu gitorega umuti rero ni biza yuko abantu baba ariko barabaserukira abandi abantu bavuga ati turegeranya abene gihugu aho bari kugira ngo baje hamwe bafashanye hanyuma tori nyishu zibazo vyihutirwa bavuga ati twe tura ingorane yari hari twashaka itorega umuti nitwagushigikira condition uzoshika fatira itegeko kwa kabakeneye bagasinya muga twebwe niwasanga abo barindi ntibagiye hamwe bakubwira bati bwira droit d'auteur yacu yubahirizwe bigize kiniki reka duhagurukire rimwe wewe turakuzura ubigenga usanzwe ushigikira aba artiste ubu twaje nk'aba artiste turi kumwe turabwira abantu bacu nitunagusana amafaranga kugira ngo bagutore mugabo twemere kura musutowe iri tegeko rizohinyagwa gutya rizogenda kunuku uzobisaba ugerageze ushiremo ingufu vyumvikana uko ni ku bantu baronka ingufu nawe ubundi ucibuhagarara mu widoga gusa ukaraba abantu uri kurabidogera barabandanya rero nibaza ko abantu mu ngabirize zose cyane bidasanzwe bakora ni viza kuja hamwe kugira ingufu hanyuma izo nguvu zawe ukazerekana abantu bakagweza bakagushigikira mwiriwe cyane mwaramutse vana marere Jenny twa Parfait Iradukunda iyi ni BITV no munsi twagiriye bakwe ryo kuranka umutumire adasanzwe kuri mikro kuri kamaza BITV no umwe mu bari ko baritoza kuba abashinga amateka bigenga ni Bishop Dieudonné Nahimana ariko atakubarandira reka ndamuramutse nabaramutse hama tubandanya baramutse ndabaramukije nkuko meje kwivuga nitwa Nahimana Dieudonné nkaba muri kiro gihende ko nditoza nk'umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura ariho kandi mu bikorwa vya misi yose sanzwe n'umuntu yatanguje umuhari w'ugaruka bw'imboneza mu ikanguro yitwa New Generation maze imyaka myinshi ikorera muri kiro gihugu nkaba kandi sanzwe n'umungere mu ishengero ryitwa Oasis Christian Center nafise ikigo citwa DNF Dieudonné Foundation kagira kandi nishira hamwe ryo kugiza umwimbu ryitwa Ubuntu Agency ego numva mutubwiye no mu ncamake Dieudonné Nahimana ninde abakunzi ba BITV muri ko muradukurikirana uyu umubona ngaha amaze gukora ibintu byinshi ku gihugu n'ubu akiriko ariko aritoza mu bashinga amateka bigenga akabazo kanje ka mbere mbega ni kubera iki Nahimana Dieudonné yahisemo kwitoza mu bashinga amateka bigenga mbega vyoba vyoroshe kwitoza nk'umushinga amateka yigenga mu gihe uri kwiganwa n'indi migambwe hariho no uri ku butegetsi
murakoze. Kubera iki nahisemo kwitoza mu mushinga amateka yigenga, ubwa mbere hoho nuko mu bikorwa byose nama nkora umwitwariko wanje uko abarundi kazi bagira imibereho myiza bagashobora kubaho neza gusumba uko bari basanzwe babayeho. Rero uri kuraraba ingene abantu babayeho ku munsi cyane cyane abagize igice kinini yaca abagize kino gihugu, urabona yuko bakiri mu buzima budashemeye. Ni kuvuga hari ibintu bya mbere byerekana ko umuntu abayeho neza, nuko abafise amahoro n'umutekano, nuko hari umuntu atekaniwe, atari umuntu yamari ko aragira ubwoba bwo kubaho, kumbure yamari ko aribaza ko ejo azohunga, ashobora gupfa, adafise umwidegemvyo wo guhitamwo ivyo ashatse mu buzima bwiwe. Icya kabiri cyerekana ko umuntu aroraniwe n'ingene abafise ibituma agira imibereho myiza, ashobora gufungura neza, agira haryama neza, akaba ashobora kuronka ingene ashika kwa muganga mu mwanya muto igihe bikenewe, akaronka uburyo bwo gushobora kwivuza, ashobora kwiga amashure agatera imbere mu bumenyi, ashobora kuba umuntu ingabire ziwe afise aziteza imbere zigatuma zigira akamaro abandi. Ivyo ugiye kubiraba n'abarundi bake, gitigiri gito cyane cy'abarundi babikwije. Rero biba bisaba byerekana yuko hakiriho ibintu byinshi byo gukora. Rero umwitwariko wanje nugira ngo abo bantu bose bashobore kumva ko bafise uburenganzira mu gutunganya ubuzima bw'igihugu, baronsa abaserukira cyane cyane bigenga nkabo. Rero jena ko nabonye abantu benshi rero batari mu vy'imigambwe na politike ni benshi, kandi nabo bakeneye guserukirwa no kuva ko bafise uruhara mu gutunganya ubuzima bw'igihugu bumera. Ntivyumvikane mengo nakagwi kamwe gusa k'abantu bagiye mu migambwe nibo bonyene bafise uburenganzira, ariko nk'uko ibwirizwa shingiro rivuga umurundi wese afise uburenganzira bwo gushobora kuja mu nzego canke guserukirwa mu nzego. Icya kabiri nuko ugiye kuraba ingene bisanzwe bitanganijwe, abantu benshi basanga mu buzima bwabo bwa misi yose ni batoye abantu baza kubaserukira badasubira kubabona baje kubaganiriza ngo babwire uko biriko biragenda, babazibazo bakira bashikana imbere mu ngero zigiye gufatwa. Rero ari ugenda kuraba ugasanga umengo abantu bamaze gushika mu bibanza by'uburongozi bitwari ku buzima bwabo cane gusumba ubwo ababatoye. Gusanga rero simvuze ngo ni bose, ariko kenshi ukunda gusanga ariko bimeze. Rero bigasaba yuko ari byiza yuko batora umuntu bazi bashobora gushikira, bashobora kugira inimero yiwe, bagashobora kumutora mu gihe bamukeneye. Ikindi gihambaye cyane nuko hariho ibibazo bito bishobora gutorerwa umuti n'abantu mu kibano cabo, ugasanga babuze ubegeranya. Jema ndaba nko muri quartier wacu urashobora kubona habaye ibibazo, haje imvura nyinshi, yabomoye ikiraro, ukabura utangura kugira ngo ico kintu gitorega umuti. Rero ni biza yuko abantu baba ariko barabaserukira abandi, abantu bavuga ati turegeranya abene gihugu aho bari kugira ngo baje hamwe bafashanye, hanyuma tori inyishu z'ibibazo vyihutirwa. Rero ni muri ubwo buryo twifuza yuko habaho guterera kandi kugira ngo abantu bashobore kumererwa neza. Rero je nitoje kugira ngo ashobore guserukira abantu cyane cyane mu mengo ntari basanzwe baserukiwe canke mu batazi n'abaserukiye ko vy'ukuri ari abantu bashobora kubafasha gutora inyishu z'ibibazo vyabo. Ego iyo abantu bari kubaritoza barabwira abene gihugu ivyo bazobakorera, ivyo bazobafasha, ariko abenshi iyo bamaze kugera kuri ya ntsinzi ugasanga ntibariko barakora bimwe bemeye. Mbega abene gihugu abarundi bo kwizera gute ko intsinzi ya Dieudonné Nahimana ari ku nyungu yabo atari ku nyungu yiwe? Ubwa mbere nuko iyo umuntu mbere kumutora ni biza kubanza kuraba kahise kiwe. Umuntu w'imvuga kuri yarasanzwe ari imvuga kuri ataraja mu mabanga, nuko ariko asanzwe ariko ameze nahazo yaja mu ntahinduka. Umuntu arasanzwe afise inyifato yo gukunda abantu kubakorera, suko abagiye mabanga bice bihinduka ngo uyundi muntu. Cyane bavuga ngo bajye abantu bita ko abantu babahindutse ntibabahindutse, niko bari basanzwe bameze. Gusa mu gihe cy'amatora umuntu wese araza akagerageza kuryohera no kunezereza abantu, akabasezerana n'ivyo adasanzwe akora. Rero ikintu cyo tuma abantu bizera yuko ivyo nabemereye nzobikora, ningene usubira inyuma ukaraba mu buzanganje bwa misi yose atanu ububasha mfise buvuye mu burenganzira bw'igihugu, ngerageza kuva kera kwitwararika abantu atari kubw'inyungu zanje. Jewe namedeza abana bavuye mwibarabara
nagize mariage ifite abana 30 bavuye mu bara mu nzu wanje ntaco tuba dufite duhuriyeko rero uravye kahise ko umuntu aramenya ko ivyo avuze ari byo avyemera kandi azobikora canke ukabona yuko ugiye gusubira inyuma ukabona ubuzima bwiwe yarasanzwe yabaye mu ntaho buhuriye n'ivyo ariko aravuga rero ico tuma abantu nibaza banyizera nuko baraba bati mbega uyu muntu ibintu ariko adusezerana n'ibishasha canke babikora gusubiye kuronka uburenganzira bwo kubikora mu buryo bwagutse nibaza ko ico conyene no ushobora kuvuga co tuma abantu bizira ko ivyo nsezerana ndabishitsa bivuga sivuze ngo ndigitangaza gusumba abandi bantu bose ariko bike mu vyo maze gukora ndabona yuko abantu babishima ko vyagize akamaro ego kugeza uno munsi hari ugwaruka ndavuga abajene badatahura ivy'amatora canke batavyerekwa ugasanga umuntu agenda gutora ku gahato kubera bari kuramubwira tutegerezwa kuja gutora nk'umuntu ariko aritoza kuba umushinga amateka ubwira iki ubwo gwaruka ni zimanuro wo gwaruka kugira ngo nibagenda gutora baduje gutora ivyo biyumvamo atagahato Ugwaruka rwa kino gihugu sinovuga ngo ntibanezere n'ivya politiki canke ntibagiye kubikurikirana mbwa muri rusanga ari ukuntu ibintu bijanye n'ivy'intwaro abantu baba mu migambwe bamaze kubigira ibintu vy'akagwi gatoyi hanyuma rero kahise kagiye katwereka yuko igihe cose twagire tubaca mu matora ubwa mbere basanga kenshi abantu baca basubiranamo bakankana bakagwana bakicana ubwa kabiri ugasanga rimwe n'ibyavuye mu matora siko bibaye by'ukuri uko abantu baravyiteze cyangwa ugasanga biratumye abantu uvumengo hari abantu barenganijwe kubera iki canke kiri rero ugatuma ugasanga rugwaruka ariko ribaza ati je naza gutora biza kunyungura iki mu buzima ko taza gutuma ubuzima bwanje bwabwiza gusumba uko bwari busanzwe ko nza gusanga kumbere naguye mu mporera canke nza gusanga imenye ivyo bavuga muri politike ntavyo ntahura ariko kandi hakaba n'ibindi buryo abanyepolitike bagerageza kubikoresha kugira ngo bace intege ugwaruka rumwe rudasanzwe ruri muri iyo migambwe abantu basanzwe barimo ubu rero nagomba gutera intege ugwaruka ubwa mbere ho jewe ugwaruka twakoranye kuva imyaka yose yanje kwa nkiri muto ariko ndakorera ugwaruka cyane rwa kino gihugu nuko bumva yuko ibijanye n'intwaro birabaraba kandi igihe cose utagize icukoze ubuhaye ubasha uwundi agize icyakoze ahagaze kuvyo yumvira no kuvuga nutatora ijwi ryawe ntucebaza ngo ricare bimfa gusa ariko riraza kongereza pourcentage y'uwundi muntu yatoye kubera ko wowe uzoba atakaje uburenganzira bwawe ariko uzoba utahisemo wo wemera cyangwa utemera ugasanga birakoreshejwe rero no kuvuga ngo ubu ni gihe cyo kugwaruka rudasubira kwa magwiteze kumengo abantu bo muri leta mu nzego baraza kubakora ibintu ngo nifashanyo mengo ni ibintu baje kubabwira ngo mba turabiyumvira ko mbwa kenshi ivyumviro bikunda kuza hageze amatora ko abantu bose ariko bariyumvira amajwi ukibaza uti none mbega imbere yuko amatora agera umuntu ariko ziki kugira ngo arekane ko ariko ari twari kugwaruka rero nibaza yuko muri kiro gihe ugwaruka ariko bitahura yuko gutora baserukira nugira ngo nabagira uruhara bireruza b'igihugu kandi imigambi itogwa mu gihugu izogira ikimazi ku buzima bwabo rero ndizeye cyane kandi biravye mu myamamazo twagize ndabona ugwaruka ruzotora cyane muri aya matora kandi naziriza yuko nyuma yaho bazogaruka bavuge bati byari bikwiye ko dutora kugira ngo dushobore guhitamwo abantu bitwara ikibazo byacu ugwaruka n'abakenyezi abantu bakwiye gufasha nkifashanyo gusa imisi yose bamabaza ko mu migambi ko babwira ngo turaza kubafasha mwinje mu nzego turabandura 30% tugira iki ari mugabo ntiyabo abantu bafasha kwimvira bati mwebwe ahubwo intererano yanyu yobiye ubwenge bwanyu mu nkomezi zanyu mushaka guterera iki mu buzima bw'igihugu rero nibaza yuko igihe ari ikicu kugwaruka rutahura ko igihugu ni ciwabo kandi uburenganzira butuma bagira ico bakoze mu buzima bw'igihugu n'uburyo bwabo gutora ego igihe mwari mu myamamazo mwaraciye ahantu henshi mu ntara ya Bujumbura yagutse hariho imbere yuko nshikira bimwe mu migambi mwashikirije nivyo hari imigambi mwari mwateguye gushikiriza abene gihugu ariko mu gihe mwari ko muragenda marabonye ubuzima bene gihugu bamwe babayemo bubi nabwiza mbega nivyatumye mugira novuga nka inspiration yindi migambi irenze iyo mwari mufise avamo ko imyemamazo zitangura bivanye n'ukuntu muri ko murabona bene gihugu babayeho
by'ukuri mu gihe tuba turagenda miyamamazo byanzanye kubona ukuri kw'ingene abantu babayeho bivanye n'intara barimwo bivanye n'igice barimwo abantu baba mu gisagara ca Bujumbura n'ukuri hari gihe umengo aba bantu baba ku rugezo runenge rw'abandi barundi babayemwo tukibagira yuko ari bake cyane murazi yuko ibisagara byose biteranye byo mu gihugu aho twita le milieu urbain ni abantu baba bashibamo muri ivyo bice ni 11%, 89% baba muri iyo misozi ruguru mu bitoke mu habarima aho bari ubuzima bwabo urabaje uravye ubutunzi bafise ugasanga ingene butariko baragira ico bamariye. Hari aho nigeze kuja nsanga umudamu umupfakazi afise itongo ritebwo amahanga yose mugo uyo muntu ugasanga kugira ngo nk'ibintu bike bikenewe by'ubuzima bwe bwa misi yose ntabashobora kuronka kubera iki habuze ingene hatunganya ingene iryo tongo afishobora kuri vyaza umusaruro rigashobora gufasha ubuzima bwiwe no gushobora kuroranirwa. Rero ngomba kuvuga ngo nandi majambo vyarampaye ivyiyumviro bishasha byarabaye ivyiyumviro bishasha ugiye mu Gitaza ukaraba ikiyaga Tanganyika ukaraba ingene abantu kumbure baradandaza utuntu twifi duke mu gukibaza ati mbega ko reka tashure ryo kuroba rihari ibindi bihugu bafite amashuri yo kuroba bagenda kwiga ingene baroba bagenda kwiga ingene ifi bazibika ntizipfe zikanzomara igihe zimwe tuba tuzigura mu marimantasiyo zavuye mu bindi bihugu vya kure ukimvira uti kweri ki hatari ko arakora ikintu cotuma izifi nk'ubutunzi dufise kandi Imana yaduhaye zigaburira abarundi gushika kure mu Ruyigi canke mu Yinga hanyuma tugaheza tukanatwara no mu bindi bihugu. Ivyo byose bisaba ko abantu biga ishure abantu bagitanga no kurondera urupapuro rw'umutsindo mugabo ishure riva mu jambo ry'igifaransa ito turavuga étudier cyangwa mu étudiant no kwiga ibintu kugira ngo ukuremwe ikintu gishasha nuvuga ngo kuja gusa gufata amanote no kubiriza kutubwira kahise k'abanyaburaya tugafate ku mutwe nuko umuntu yumvira ati mo ikibazo cyane no kura gute ifi muri Tanganyika ikabikwa igashika nukorisha ubuhe buhinga zogenda gute kugira ntiyononekare ntitakaza kanovera ugiye ukaraba muri kikiyaya ca Bujumbura uriko raja mu Cibitoke ukaraba ahantu heza ngo niko bicemwe mwarana mu mucere ariko ibindi bicu karavuga uti aha hantu umuntu yashobora kuhategura ahantu abantu bamukera bwenge ndo bashobora kuza baraza murazi je ndagenda hirya no hino cyane mu bihugu ibintu bituma abantu batanga amafaranga menshi tibaze ngo ibintu by'igitangaza cyane nuko abantu baza ahantu gusa akabona ahantu hatandukanye naho arasanzwe babaye ahantu bashobora kuruhukira. I Burundi bwari bukwiye kuba nuvuga ikibanza abantu bazamo kugira baruhuke une destination touristique pour le repos ico gishobora kuba ikintu gisumba ko abantu baza kuraba ibikoko nkabijya bagenda kuraba muri Kenya n'ahandi. Rero hari ivyimviro byinshi byagiye biraza ndiko ndaraba nkavuga abantu baracari bato hari abantu mu bice naduzemwo ugasanga mu gitondo abantu bafise amacupa arimo imikenke ariko baranywa inzoga baburewe urabona ko basa n'abantu ubuzima bwabo budafise intumbero ukabona ko habuze juste abantu babankadira babwira bati ntushobora kuba uri kuranywa inzoga ntushobora kuba kuranywa ibintu bibaza mu gitondo uzogisha ko mu buzima. Rero byarampaye ivyiyumviro byinshi niyazari yuko dutowe bwa mbere bizoba byoroshe kubishira mu ngiro kwera ko ofisi uburenganzira bwo kubikora ariko kandi naho bitaba biciye muri iyo nzira byamaye vyifuzo zo gukora ibikorwa bindi byo gufasha abantu bari ruguru cyane mu bice imwe ya Bujumbura kugira ngo bashobore kuva mu bukene bari mu biteza imbere baroneke mu buzima bwabo. Ego ngaruke mu vyo majije kutubwira mu buzima bumwe mwabonye abene gihugu bariko barabamo hari ubutunzi kama mwabonye ubutunzi kama ntaco buri kubura marira bamwe mu bene gihugu mbega nk'iciyumviro ciwawe ubwo butunzi kama bwokora gute? Ubutunzi kama bwa mbere no kubanza kumenya yuko Imana yabutanze kubwa abantu bose. Ubutunzi namariko ndavuga no ku bihugu hari ibihugu bimwe usanga bifise ubutunzi abandi badafise canke ugasanga ibihugu bifise petrol ibindi bitagira petrol hanyuma ivyo nivyo Imana ntiyabiremeye ivyo bihugu gusa biremye kugira ngo bifashe abantu bose ari kwisi kubera ko ni kubwineza abandi bose. Rero no mu butunzi kama dufise ngaha muri kino gihugu hari abantu biha uburenganzira ko mu mengo n'ivyo mugwi abantu kanaka ahonera nko ku mugwi w'abantu bitwa ngo barize amashuri baca mu mengo niyo bakwiye kubaho koroherwa mu buzima bakibagira ko babantu bitwa ku mengo ntibashitse kure mugabo bakora ibiduteza imbere barima babumba inkono borora batunganya nabo bakwiye kuba abantu bya bintu bariko barakora bigira akamaro ku buzima bwabo. Rero uyu munsi ni iki gituma abantu badashobora guteza imbere ubutunzi kandi igihugu Imana yaduhaye muri kino gihugu genda ufate
ufate igitoke conyene ugenda urabe inguvu umuntu arima igitoke ashiramwo ucuraba n'amafaranga kiza kugurwa niyagishikana ku isoko ntaza kuyakora muri kintu cyo mubeshaho umusumwe nandi majambo ingene ubuzima butunganijwe usanga abantu bakora ibintu bisaba inguvu no gutera imbere bidashobora kubateza imbere kubera iki ubwa mbere ho biza guteza imbere babandi baza gukura amatagisi biza guteza imbere babandi baza gutegeka ingene umuntu agurisha ikintu bataravye agaciro yagishizemo ugasanga abantu bariko baragura niyo bategeka ingene umuntu agurisha ibintu sinzi ko urabona imisi yose iyo ubonye nk'umuntu afise imucungwe kwibarabara canke igitoke kwibarabara abantu bari mu midugi bariko baramugurira imisi yose avuze amafaranga agomba kugurisha mama atakumwereka yuko bikora besha watuzimvye ndabihevye nta nukubaha sindiga numva umuntu abivuga muri alimentation nta muntu muri alimentation cyazanga urumva ngo ikora gate ngo ndayihevye ngo arayizimvye ngo igabanye no mugakora kumenga umuntu yagiye gukora yakoze ibikorwa bisabe amaboko yiwe hari abantu bace bitangwa n'abantu bato bato umuntu muto muto kuberiki umwitabare muto muto hagaze kandi yashizemo ingufu muri ako karenganyo rero niho kabuza gushobora guteza imbere ubutunzi kama mugiye umuntu azi ko ingufu yashizemo ziza kuzana ikintu kimufasha mu buzima abantu barakora hama iki naco ningene mutunganya uguhanahana kw'ibidandazwa kuko iyo uretse iyo ubwiye abantu ngo bibeko muri vyose bica vyonona ikintu kijanye n'urudandazwa kuko amari ikintu ca l'offre la demande mu yandi majambo fata igice kimwe c'intara bakora ikintu kanaka abandi bakora ikintu kanaka hanyuma bahanahane hanyuma ingufu zije mu gukora ibintu bike bishobora gushika kure cyane gusumba gukora ibintu byinshi bisanga byasanzaje ingufu rero hari ibintu bifadika vyerekana ingene ubutunzi kandi bushobora gutezwa imbere ibindi amashuri yacu iyo niyo ngorane je niho mbona ingorane nyamukuru nirihe shuri urabona ariko yatwigisha kubijanye n'ingene biteza imbere ubutunzi kama uza kumva umuntu yiga geography ibiharuro tukamenya ibihugu je naho ngenda mu bihugu vy'Uburaya ugasanga uraza amakuru yabo gusumba uko abi wabo bayazi usanga uraho ibintu bifatiye ku mutwiki kamuwazo umuntu ivyande ntanavyazi icazi ni kimwe nuko azi yuko ashinze gukora kuma bazokoresha mu telefone hanyuma telefone bayiterateranye igenda idandazwa kandi akora ico conyene kandi kamuha amafaranga yo kubaho neza rero ingene amashuri yubatse twebwe nibaza ko abantu bagiye kubona yuko amashuri yubatswe mu siko ndavuga inzu ndiko ndavuga imiga programme zo mu mashuri zubatswe zifise intumbero kugira ngo abanyafrika ntibagere gihe buguruka amaso babone ibintu bashoboye gutera imbere cyo gituma mvuga nti ivyo retse gusubirwamo kuko ugiye ahantu muri ndiruko ushobora kugenda ugasanga ishuri uzanga imisosiyete produce ikintu usanga no specialite bikintu kanaka ugasanga ishuri byari igiki kandi nyuma yo kuba bacize baza kugikora haza ko ariho aka industry gato yaza kuyiproduce ku ruhande gatangura gushigwa mu ngiro rero ufata abanyeshuri biga bicaye mu ishuri kumviriza barindire gufungura saa sita mugabo bazomara umwaka atakintu kimwe produce bazanye gifadika gishobora gutuma ubutunzi kama butera imbere rero nibaza ko ari byose babikwiye gusubirwamo kugira ngo duteze imbere ubutunzi kama bwacu ubwa mbere kubikundisha ugwaruka no kubiha agaciro kuko ajya ari abantu bavuga ukavuga ati ikintu kanaka nimba ubonye ahandi mu kindi gihugu kizimvye so kubera ko mwebwe mworohewe kubera ko kizimbutse baraneza ko kitazimbutse kubera ko mwarenganije uwacimbuye kuko hano abya ushobora gusanga mengo kirazimvye mugabo niko gaciro kukuri ubundi kubera ko wamubwira uti kigurishe make kubera ko ataburenganzira afise acapfa kukigurisha nawe ntazobikuramwe ikindi kintu akeneye mu buzima rero naho tuba dukeneye kuraba kuko n'ubu urashobora kugenda kugura ikintu karorenda guha fate nk'ibintu byo fate nk'igitoke urashobora kugenda kugura ahantu ku isoko ugasanga umuntu agiye kukigura kibugwa amafaranga menshi dufate nk'ibihumbi 50 karorero hanyuma ugaca usanga ahandi hantu umuntu ariko akigurisha 5,000 ikibazo ntigihagaze ko uri yazimbutse bwa mbere kwanza kaza kugira gishobore kugurishwa 50,000 mbega niyo yashizemo kugira gishobore kuboneka ko n'ubwambi kibazo cambere icakabi je ndiko ndagura ndafise uburenganzira ndafise noroherwa kugura igitoke c'50,000 kuko nshobora kuba nkora akazi kampermeta ko mpembwa umuriyoni ku kwezi nkagura igitoke ca 50,000 hakaba n'uyundi afise akora ako kazi nyene nkora ahembwa 100 ku kwezi canke amajana canke bashakana agahembwa na 50 kugura igitoke ca 50 we arazimbwe
gusumba je ninjiza umuriyoni muzi gitoke ca 150 ukorana nawe byose rero bivana n'ingene umuntu hagaciro ibintu kugira n'ingene abaho ico ca pouvoir dasha abantu bashaka kuronka uburenganzira gushobora kugura ibintu kubera ko biha agaciro gakwiriye. Mwagarutse cyane kuvy'ishure mu migambi 5 mwashikirije narabonyemwo ikintu c'ishure aho mwipfuza ko vyosubirwamo kuko ngo umunyeshure aragenda akaronka ubumenyi mugabo ugasanga nta karangamutima. Ako karangamutima nakahe iyo ndero niyihe mwashitse kutubwira? Ibijanye n'ivy'indero n'amajambo abiri, hariho ubumenyi hariho n'indero. Indero biguha icyo twita ama valeur. Iyo twita ama valeur kuvuga ngo ni akarangamutima ingene umuntu ameze. Rero umuntu arashobora kuba ari umuntu wa mbere azi ubwenge muri bikanaka mugabo ingeso ikamuhitana. Umuntu arashobora kuba ari umuganga avura abantu akabereka ingene kunywa itabi ari ikintu kibi mugabo ikamunanira guheba. Ugasanga bya bintu umuntu ariko aravuga ntashobora kubishira mu ngero. Rero hajya ikintu ca mbere kiza imbere gituma umuntu ashobora gushika kure cyane ni nyifato. Nyifato rero ni ingene umuntu yigisha abantu imibereho ingene babaho ubuzima bakava bagashika hariya. Rero ishure muri sense education rego rijamwo gutanga ubumenyi kugira ngo abantu bamenye amakuru kuko ahanini si n'ubwenge baguha nukuguha amakuru gusa. Hanyuma iruhande yaho hakigishwa inyifato n'imibereho ituma umuntu ashobora gutera imbere. Aho rero nashaka yuko mu buryo systeme scolaire ya kino gihugu itunganijwe by'ukuri kuva muri kahise sivyo kuko usanga umuntu yize wabona gafise urupapuro rw'umutsindo mukara mu buzima ukabona ntashobora gutera imbere ntashobora gushika kure kubera iki kubera ko ntazi kwihangana ntazi kwirinda ntazi yuko ugukora ko gutera imbere kwa kuvana n'abantu uri kuri cumariye naho uzubona muri kino gihe tuba ahantu aho umuntu wese aronsa akantu kose ariko arakora yumvira inyungu ziwe ariko ugutera imbere k'umuntu ni kuvana n'ivyo atunze gutera imbere k'umuntu kuvana n'igitigiri c'abantu afite camari na umuntu umushinwa ariko ariyumvira gutera imbere ntiyumvira gukora ibintu by'igitangaza ikamera muri ko murakoresha yumvira ingene izoshika kure mu gihugu nk'Uburundi kugira ngo ashobore koroherwa. Ariko twebwe umuntu wese yumvira ni gute vyose no vyegeranya ku bwanje ivyo vyose ni ndero. Rero iyo bintu utavyigishijwe mu gihe uri kurakura birakugora kubibamwo mu gihe hageze mu buzanga bwa misi yose kandi ushobora kuba ufise amashuri menshi n'ubumenyi. Rero ishuri teza gutunganya kugira ngo habeho iyo equilibre. Kera hariho amashuri wasanga bavuga ngo amashuri ahagaze ku bijanye n'kwizera kw'abakatolika canke bikurikirana n'abapadiri canke ababikira. Wasanga ngo abana bavuye mu rindero bafise itandukanye kumbure n'umuntu yagiye kuza kwiga ibiharuro gusa. Ivyo rero birakenewe kubisa kubamo kugira ngo tutegura abantu bamenye ingene bariko baratera imbere bamenye ingene igihugu arimwo ushaka guteza imbere. Ingorane turimo nuko umuntu aheza amashuri ikintu ca mbere yumvira no kuza kwa mu kindi gihugu usanga yuko atigeze amenye ingene ashobora guteza imbere igihugu ciwe ngo ashobore gukibamo. Kuri ya migambi 5 nyene mwashikiriza hariho uvuga abantu baryama heza n'abandi baryama habi. Ndagomba kumenya mbega bajya baryama habi zoba ari nguvu nk'iza leta canke bajya baryama heza zoba ari nguvu nyinshi za leta barashizemo? Ubwa mbere no kuvuga ko ingene abantu basanze babayeho na ngene baryama n'ingene amazikini ni kimwe bababwiye mu gifaransa bita pouvoir d'achat. Umuntu wa ruguru atararyama ku matera ngo ashobore kuryama ruhuke ingorane afise suko atayifuza. Ingorane nuko uburyo bwo kwigura atabwa afise. Ikibazo abubuze gute kandi ari umurimyi azinduka imisose kurima kubasa 11 mu gitondo abubuze gute kandi ari umuntu yubaka irigwa yubaka amazu nukubera ko hari akarenganyo ngene aza kuronka ingaruka kuvyo yashizemo inguvu nivyo niko nakubwira yuko umuntu yagenda karima akamara igihe arindiriye ivyimburwa yagenda kubishora ku isoko bakabimugurira amafaranga y'intica ntikize bataravye inguvu yashizemo. Je ndumurimyi ndarima namwegeza kuraba nkavuga nti ibi ntibishoboka nako mashobora gurashizemo inguvu zingana gutya kugira ngo ashobore kwimbura umwimbu mugabo agenda ku isoko ugasanga abantu ariko barakugurira
bagushizeho amafaranga udashobora gice usigaranye udasubira kurima nibikurikira ivyo rero ivyo vuga ngo bijanye n'ingene amategeko atunganywa bitsa ko ari ibintu byo gusubirwamo hanyuma ikibazo kiba kihagaze kare ko kijana navuze kijaye n'ingene abantu babana mu kibano igituma abantu biborohera mu bisagarano kubera iki baba hamwe ingufu ziba ziri hamwe nukuvuga ngo iyo abantu baba hamwe baja kwisoko ahantu hamwe umuntu ntiba ko ngo bimusaba ingufu ziwe wenyene iyo ugasanga kujya kuntu umuntu abahantu ivyo bintu bikora navuga ntadarabona ntazi ko binabaho ugasanga no kuvyifuza navyo kwifuza ko ntarabibona usanga rero umuntu abaye ahantu akabinya kamwe navuga ngo ikintu igituma ndiko ndavuga ko leta canke inzego zifise mu ruhara abarongozi nabo bafata umwanya wo kwiyumvira iyo uri mboneza uyumvira abantu imbere yuko bavyiyumvira akababwira ukimvira ati kugira ngo abantu bashobore koroherwa kandi abafashe iki hanyuma ubuzima bwabo bworoherwe mugabo ugira sindabibagabire nko kumengo ni vyifashanyo reka ndabereka ingene ivyo bariko barakora byo batuma shika ku mwimbo batuma bashobora kubaho neza ivyo rero ivyo bibazo abantu za kwibaza mugabo je ndicarana n'abantu bari mu burongozi kenshi tukaganira umuntu akuratira inzu yarayubatse akuratira ingene ariko araronka uburyo akwiye mu vyo ariko arakora ingene adashaka gutakaza igiti afise ucubona ko aho nico kibazo nyamukuru ivyo rero nta bwoko bifise nta ntara bifise ni juste ibibazo twagiye turamwe by'ingene abantu usanga biyumvira inyungu zabo hakwiyumvira inyungu z'abandi ivyo nagaruka kandi ko igihe cyose cyo gutora abantu mu bijanye n'ivy'uburongozi n'abantu bagiye kurondera umushahara n'abantu bari basanze ataco bashoboye mu buzima gende umuntu yigisha ijambo ry'Imana Yezu Kristo wenyene nta muntu yagiye gutora nk'intumwa atamusanze ku kazi nta mushomeri yahagamagaye yagenda kurondera abantu akavuga ati ndabahindura ivyo mukora wari umurovyi ibidukora abantu mandi majambo yakuza gutora umuntu mu buzima bwe bwa misi yose nta kazagira n'umushomeri n'umuntu mu buzima wamubonyemwo ntacigeze yishikanako kwashuza kumuha abantu ngo abarongore azobatwara he ego abaririmbyi kenshi baridogera leta ntibitayeho ariko ugiye kuraba iyo hagize imyamamazo murabikorako yaba bigenga canke abari mu migambwe mbega abaririmbyi sabanyamwuga nk'abandi bose abe n'igihugu nk'abandi nabo ngo baserukirwe mu kazi kabo bakora bagashigikirwa haburiki abaririmbyi canke abagira ibintu bitandukanye bijanye no gukoresha impano zabo mu buryo bw'ingene ibihugu n'ivyacu canke muri Afrika byame bitunganywa n'amashuri niho ngaruka byame vyibagirwa ntivyigeze bishigwa imbere rero namavuga ngo ikintu cyose je niko nabibonye mu buzima bwanje ico wifuza ntifuza ko abantu bakikuzanira bakikugemurira muhira bazigukorera ikintu cyose bagiharanira rero mvuga ngo iyo abantu baticaye hamwe ngo bagerageze bashema ingufu baronka karyo bwatakaje tugakoresha kugira ngo ivyiyumviro byacu bishike kure barabwa mu mporera rero navuga ngo abanyepolitike barabakenera mu matora akora ko bakeneye ko bajya abantu basanzwe bakurikira baza kumumviriza amashikiriza imigambi yabo rero iyo batamenya ingene bakorana kugira ngo mu nyuma nibashobora kwizerwa gatorwa akora ko babafashije nabo bace bitwareka kugira ngo ibibazo byabo bitorega umuti bice bigarukira kuri amafaranga bahembwe bikagarukira ngaho ariko kandi nabo bategeza ko ari abantu bagira mu ruhara ndabibona nko muri kino gihe umuntu akubwira ati jewe ndabitahura imigambi yawe ndayumva mugaso no gushikira ku mugaragaro kubera ko sha gutakaza uriya kubwo ntugira aho hagaze none je ejo mu gitondo uzosanze guserukira ku bibazo nawe nyine uri uca ahantu hatariho rero nibaze yuko abantu bose bafise impano zitandukanye nibaje hamwe baje mashirahamwe yabo bahaguruke bavuge ijambo ryumvikana ivyo basaba ko haguruka bakaza kwitoza ngo twe turabikora babikora nibagira uwavuga bati twebwe turagusavye ibi bintu uzobishira imbere ni watogo hanyuma umuntu abasezeranire na bamushigikire ivyo niko twamo tubona mu bindi bihugu ejo muri mwabonye muri Tanzania za Amerika mukuru yubahatswe kunanirwa gutorwa mu kanya gatoye mu kanya gato ari vyukiranya gato abantu bari mu bintu by'ubudandaje abantu bari mu bintu zo kwemera Imana bakibose bamushigikira amaze gutegura ibyo azoshika sinya kugira borohereze ngene bakora kavuga ati twe tura ingorane yari hari twashaka itorega umuti nitwamushigikira condition uzoshika fatira itegeko kora kabakeneye bagasinya muga twebwe niwasanga abo barindi ntibagiye hamwe bakubwira bati ubwira droit d'auteur yacu yubahirizwe bigize kiniki reka duhagurukire rimwe wewe turakuzura ubigenga usanzwe ushigikira aba artiste uro twaje nk'aba artiste turi kumwe turabwira abantu bacu nitunagusana amafaranga kugira ngo bagutore mugabo twemere kura musutowe
iri tegeko rizohinyagwa gutya rizogenda uku uzobisaba ugerageze ubishiremo inguvu vyumvikana ubwo ni ku bantu baronka inguvu nawe ubundi uciye uhagarara mu widoga gusa ukaraba abantu uriko urabidogera barabandanya rero nibaza ko abantu mu ngabirize zose cyane basanzwe bakora ni viza kuja hamwe kugira inguvu hanyuma izo nguvu zawe ukazerekana abantu bakagweza bakagushigikira abene igihugu cane cane ababa mu gisagara ca Bujumbura baridoga ibura ry'igitoro baridoga iduga ry'ibiciro vy'imfungurwa ico mwebwe nk'umuntu ariko aritoza kuba umushinga amateka kugira serukira bene igihugu mukivuga kwiki ico kumbe ko turi mu kiganiro sinocisha uko namaracisha bakimbajije ngabo nambuga nti abantu baratara ubasha bafise bijanye no gutora abaserukira n'indongozi nambuga ni gihe cyose ibintu byose birabigena bivana n'ingene umuntu ahitamo mu barongo mu bijanye n'uburongozi kuko ari bibazo bishika ari kubanza kuraba ati mbega bishitse ni bande bafise ubushobozi bwo gushobora bari basanze bafise n'ubumenyi n'ubushobozi bwo gushobora kubitorera umuti nibaza rero ko ukwidoga ni kimwe mugabo muri kino gihe turimwo nibaza ko akaryo abantu bagafise ko gushobora kwiexprima canke bagashobora kumenyesha ivyo biyumvira mu guhitamwa abantu bashobora kubafasha kuronka inyishu y'ivyo bibazo uyu munsi nta nyishu nobaha ko sindi mu burongozi cyane ndavuga nti 2020 kumbire mu ntora kumbure n'ijana ariko ndabakanda bahinyisha ubwo uyu munsi sije ndiko ndabibazwa rero nzobabariza ninatorwa nimwanyizera mukantuma ngo ndabaserukire mugabo abantu baka kuhagarara kwidoga gusa widoga mugabo utagerageje kubaza ati byavuye he abo natoye banserukire bari henze kubabaza kugira ngo bashobore kumfasha gutora inyishu ico kibazo rero nibaza yuko ikibazo kirahari kirafise aho cavuye sinovuga ngo ni kibazo cazanywe n'umukuru w'igihugu cyangwa umushinga bamushikiranganje mugabo abantu bafashe umwanya wo kuvyiga ashobora kumenya bati byavuye he rero nibaza yuko ingorane dufise uyu munsi tuma n'undi ko nditoza nuko abantu baroke kudusigurira ivyo bintu atatu ariko aradusigurira kugira ngo tumenye tuti turindire gute duterere iki twese turafise dushobora gutera mu gasanga babuze ukuza kubwira ati gira ico ukoze kugira ngo ico kibazo gitorege umuti genekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu maratunganije festival yitwa Haguruka Burundi Kayangane kubera iki Haguruka Burundi Kayangane intumbero nyamukuru yari yihe mu bintu sanzwe nkora twanture ku Burundi mu byo nzi mu byo nigisha kandi nkora ndi umuntu azi kubona n'ingoga ivyo umuntu ashoboye atariko arakora kugira ngo ndamufashe gutahura ingene akwiye gukora kugira ngo bya bintu byose bitangure kuja habona nico nita ku débloquer le potentiel no kubona mu umuntu afise un potentiel gukora ikintu kanaka muga ntavyazi ntariko aranabisohora ngo bija habona ugaca mufasha ingene abimenye ingene ashobora kubisohora kaja habona no Burundi nico kimwe nuko amo uvuga uti wabonye ivyo Burundi bwa gushobora gushikako mugabo ntibiriko biraja hagaragara kubera iki kora ko tutatangura kunabiganira ko tubibone hanyuma turabisho dushobora gutera kugira ngo abantu batangure kubivyaza umusaruro bitangure kuja habona rero iyo festival niyo gukangurira abarundi cyane cyane ugwaruka cyane cyane afise ingabire n'ingabire zitandukanye kubazana gutahura yuko hari ico mushobora gukora kugira ngo Uburundi bushobore kuva mu kumva twamaturi mu kwidoga ngo turakenye dufise ibibazo tukaja ahantu hatuma bwa butunzi badufise buca buhurana n'ivyiyumviro n'ubwumenyi bw'abagize kino gihugu bugashobora kubiteza imbere rero ni festival ntanguje ku mugaragaro itariki 1 kwezi kwa gatandatu nizera yuko ku mwaka izoziraba aho duhuza abafise ingabire nyinshi zitandukanye bakazerekana ariko kandi tukagereza kugaragaza bwa butunzi igihugu gifise mu buryo bwose kugira ngo abantu batangure kwiyumvira ingene tubashobora kubuteza imbere maze tushobore kunaburatira n'abanyamahanga baze barabiko bashobora ico baterereye kugira ngo kino gihugu cyacu gishobore gutera imbere rero izo ari festival itari yo kurimba gusa no gutamba nako twatanguye muri iyi minsi ariko izoba ariyo gushikaho twerekana kumbure ihanishwa ry'ibintu bya abantu bashoboye gukora bifise by'ubutunzi rero namwe ndabikora mu buryo butokera ariko nguma kubikora mu buryo bwagutse rero iyo mvuze ngo Burundi Haguruka Kayangane ni jambo sanga muri Bibiliya muri Yesaya 60 va ku murongo wa 13 aho Imana yake ibwira bwo bwa Israel ati haguruka mu Kayangane mugihe bari bavuye muri Yesaya 59 Imana basaba kwihana bakava mu ngeso mbi bari basanzwe barimwo kugira ngo babe mu kibanza ciza cyo gushobora guteza imbere ingabire n'ingabire n'Imana yabahaye rero ni festival zoziraba ku mwaka mugabo yo kwerekana dufise ihe potentiel dufise ubuhe butunzi butariko batezwe imbere dushobora gukora kugira ngo ushobore gutera imbere mbega ni bande bashobora kuza tukifatanya kugira ngo ivyo bintu bishobore gukoreka
ego mu gusozera ikiganiro numva mwotubwira ibyo mwashimye mu myamamazo n'ibyo mwagaye hama tugasozera. Ikintu ca mbere nashimye mu myamamazo nuko nasanze abigenga ari benshi kera ntavyo narinzi nuko ahantu hose nashiga nkabazana abigenga ni mu manike amaboko batari mu migambwe nabona ahubwo umengo nta bantu mu migambwe bahari rero caranezere cyane ko naciye numva umengo sindiko ndaserukira abantu bake abantu batagira aho bahagaze n'abantu benshi batari mu migambwe babura ngene bashikiriza ivyiyumviro vyabo caranezere. Ca kabiri ningene twakoranye n'abandi twariko turahiganwa sinigeze numva abantu duhiganwa batukana canke ku rwego rw'uburongozi mu migambwe n'ikibaza gufata nabi harabaye utuntu tutagenze neza mu bicimwe imwe ubwo ugasanga n'abantu babikoze n'ishaka kumbere renze urugero ugasanga ntibatumwe n'abarongozi babo hejuru aho hari aba bafashe biwacu bakabwira ngo nibakora imipira ngo nibahindurire ngo ntibagende bayambaye ifoto yanje iboneka babwira bati mwebwe ufite uburenganzira bwo kwiyamamaza ngaha abandi bakasaba amakarata y'itora ngo baza kubatorera utu tuntu twarabaye mwasi twinshi. Ikintu canezere cyane ni ukubona ingene abantu bari banezereye kubona abigenga nabo baronsa akaryo kandi n'ingene umuntu ashasubira kubona bwa butunzi dufise butariko barakora batezwe imbere ibyo byari ibintu bigaragaza navyo kuri ku Burundi bufise kazoza keza. Rero navuga mu majambo make amyamazo yagenze neza duhaze ntitubuze ariko ndazi neza yuko inyuma y'amatora hari abantu bashasha bari bumvise umunezero wo kugira ico baterereye mu zaba igihugu gusumba ko twari tubimenyereye biciye mu nzira z'imigambwe gusa. Ndabashimira ku mwanya mwiza maduhaye. Mwakoze namwe ku mpakanje gushaka gushikiriza ivyiyumviro. Ego bakunzi ba BTV nari kumwe na Apotre Ndayishimiye Dieudonné Nahimana Dieudonné numu bari ko baritoza nk'abigenga mumvise imwe mu migambi yiwe irashe kandi yumvikana mumvise ivyo yifuza guhindura mu Burundi no ku Barundi. Ndasuye kandi kumushimira yakoze kuteka yaduteye hama tubasaba mu banda mudukurikirana ku mbuga zose ni BITV turakunda cyane.